bakunze ibisamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijuru ry'Imana iwacu, ijuru ry'Imana iwanyu. Ngaka kakanya keza Umukama tugabira kugira ngo atugaburire imfungurwa y'ijambo ryiwe. Turi ku munsi wa gatanu mu ndwi ya gatanu ya Pasika. Ngaha aho dukura ibisomwa. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane ca 15 kuva ku karongo ka 22 gushika ku karongo ka 31. Turumva ingene abatumwa bafata ingingo ku matati yari yavyutse hagati y'abakristo yerekeye ivyo kugenyerwa. Abatumwa barerekanye ko kugenyerwa ku mubiri atari cyo gihambaye. Igihambaye ari ukwemera Umukama wacu Yesu Kristo. Izaburi yo kwitsa ico gisomwa ni Zaburi ya 56 canke 57 bivanye na Bibiliya umuntu yakoresheje. Inkuru nziza ya Yohani mu kigabane ca 15 kuva ku karongo ka 12 gushika ku karongo k'17. Umukama wacu Yesu Kristo arigisha ibwirizwa rishasha, ibwirizwa ry'urukundo, nibwirizwa ry'agakura. Agira ati nimukundane nk'uko nanje nabakunze, ntawe urusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Muri kumwe na Patiri Hermes Bakaribona, umusaseredoti wo muri diocese nkuru ya Gitega, muri paruwase yitiriwe Yezu Munyakigongwe ya Bihemba. Yaga Mukama, umusavye wawe arakumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya minsi abatumwa, abakurambere hamwe na ekleziya yose baje ingingo kugira ngo batore bamwe muri bo babarungike i Antiokiya bajane na Paulo na Baranaba. Abatowe ni Yuda bahora bita Barasaba be na Silasi, abantu b'icubahiro. Babarungikana ibaruwa rivuga riti: abatumwa n'abakurambere aribo bene wanyu, turatasha bene wacu bo mu mahanga i Antiokiya muri Siriya no muri Silisiya. Twarumvise ko hari bamwe baje bavino baza tutabarungitse, bakaza kubatera ubwoba babavyinje umutima. Twaragiye inama imwe turatora abantu bo kurungikana nabo bakunzi bacu Paulo na Baranaba. Abo bantu bahevye amagara yabo bakigura Umukama wacu Yesu Kristo. None rero tubarungikiye Yuda na Silasi ngo babashikirize ibyo tubandikiye. Mutima mutagatifu na twebwe ntitwashatse kubaremeka ibyo mutoshobora, kiretse ibintu by'intashinguka. Ntimurye inyama zatuwe ibigirwamana, mureke ikiremve n'inyama zaniguwe. Ntimukore ibiterasoni, nimwirinde ibyo muzoba mugize neza ku Mana. Bamaze gusezerana, abatowe bamanuka i Antiokiya barakoranya ishengero, barishikiriza rya baruwa, bararisoma, ritako rirabanezereza kandi rirabahoza. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Nzokuyaga mu mashinga Mukama, yaga mu mashinga Mukama. Mana yanje, umutima wanje witeguriye kukuririmbira. Nza kukuririmbira, nza kugucurarangira. Haguruka buhizi bwanje, haguruka nanga mfise, haguruka mujya wanje ntange n'ubuca. Nzokuyaga mu mashinga Mukama, nzokuyaga mu mashinga Mukama. Mana yanje, umutima wanje witeguye kukuririmbira. Nza kukuririmbira, nza kugucurarangira. Haguruka buhizi bwanje, haguruka nanga mfise, haguruka mujya wanje ntange n'ubuca. Nzokuyaga mu mashinga Mukama, nzokuyaga mu mashinga, nzokuyaga mu makungu. Urukundo rwawe nakayazo mu ijuru, ukuri kwawe nirurangirana mu ijuru. Mana nzima, haguruka uhagarare mu ijuru, maze ubunenazwa bwawe buganze ku isi yose. Nzokuyaga mu mashinga Mukama. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twashikijwe na Yohani.
muri rya misi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati ngira ibwirizwa ryanje nimukundane nkuko bakunze. Ntawe ushobora kurusha urukundo wiguza abagenzi biwe. Muzo abagenzi banje mukoze ico mbategetse. Sinibisa abasuku kuko umusuku atamenya ico shebuja akora. Nabisa abagenzi banje kuko ivyo nabwiwe na data byose nabibamenyesheje. Siwe mwantoye yamaranije n'abatoye nabashinze kugenda ngo mwami cyama kandi cyama gihoraho kugira ngo data bahice muzomusaba cyose izina ryanje. Cyo mbategetse nuko mwokundana. Iyo ijambo ry'umukama. Nta urusha urukundo wiguze abagenzi biwe. Bavukanyi kuri twebwe abakristo urukundo ni itegeko. Yezu agize ati ico ndabategetse nuko mwokundana. Twebwe abakristo niturafata neza kanya gakwiye kukuzirikana iryo jambo. Ese mutima mweranda yoduha kuritahura. Yezu yaradutegetse gukundana. Hano ku isi hari amategeko atugenga. Ni vyiza ko haba itegeko. Mukama wacu Yezu Kristo yaratanze ibwirizwa, novuga ibwirizwa shingiro kuri twebwe abakristo twokwama twisunga. Ibwirizwa ryo gukundana. Mu kiremwa muntu hariyo iryo tegeko. Abantu bose barashaka ubakunda kandi bakipfuza uwo bakunda. Nta muntu n'umwe adahimbagwa rose uwumukunda. Eka nta n'umwe abura uwakunda. Hari abantu bavuga ngo barashishwe, ngo ntibatwenga, eka nyene ngo bagenda nyene baranunguriwe. Abo bantu ntibabaho. Nta muntu abura uwakunda, nta muntu abura uwakunda. Yezu rero adusavye gukundana, adusavye ibiri mu cipfuzo cacu naho bitugora. Yezu yavuze ko tuzoba abagenzi biwe dukoze ico adutegetse. Muzoba abagenzi banje mukoze ico ndabategetse. Nukuvuga ko umuntu atarangwa n'urukundo aba yamaze gutandukana na Yezu. Kanatsinda nkuko Yohani Mweranda bivuga, Imana ni rukundo. Yohani Mweranda kandi akatubwira ati udakundana ntiyamenye Imana kuko Imana ari rukundo. Ni mu ikete rya mbere ry'umutumwa Yohani igabane ca 4 ku karongo k'8. Cyo rutegera ko umuntu abushitse mu gihe arangwa n'urukundo. Kubura urukundo suguta ubukristo gusa, ahubwo ni nuguta ubuntu. Abambere mu Burundi ni nkuru nziza itaraza urukundo niko gwaranga abarundi nko gukorera hamwe ikibiri. Inzu yahiye ku muntu baraja kumufasha bagatwara ibiti utwatsi kugira ngo ashobore kuronka ahaba. Uwashikiwe n'amakuba ariyo yose nko kugandara mu gihe c'urupfu canke kumukeza mu gihe yibarutse. Abarundi rero bamye barangwa n'urukundo. Kubura urukundo nuguta akaranga. Yezu Kristo mukama wacu ivyo adusaba bisanzwe biri muri twebwe. Twaremwe mu rukundo, twaremanywe urukundo rusanzwe ruri muri twebwe nyene. None rero iyo umuntu atagendeye urukundo aba yamaze guta ubuntu. Yezu yagize ati nta urusha urukundo uwiguza abagenzi biwe. Umukama wacu Yezu Kristo yagize ati nimukundane nkuko nanje nabakunze. Iryo jambo rirahambaye, nkuko nanje nabakunze. Nimukundane munyigana nivyo yavuze. Mbega Yezu yadukunze gute? Yaradupfiriye ku musaraba, yaratwihebeye, adusaba natwe kwiheberanira. Mbega two kwiheberanira gute? Twotanga nk'uturorero tumwe tumwe. Nk'abubatse, umugabo yari gusorora amafaranga 20,000, Yezu amusaba gucamo 2 asorora 10,000, ayandi ayajane mu muryango. Kumugore agwaye, umugabo agacafasha mu bikorwa bimwe bimwe byo mu nzu umukenyezi yahora akora. Ni nk'akarorero. Guhebera umwanya abakurondera mu gihe ufise nk'ibiro. Abantu ntibagume batonze ngo bakubure, ukaguma ubafise ku mutima, kuko hari igihe abantu batonda bakabura ubakira mu biro. Kwa muganga kwitaho cyane abagwayi n'umutima
wawe wose, wewe uvura, wewe uri muganga, wewe wakira abagwaye, abo bantu baba barushe, baba bamerewe nabi, ugaheza ukabakirana ikigongwe, urukundo, ukabakura kuzuba, ukabanyarukiriza, ukabakira. Ntibagume bari ngaho nkuko womenga nta muntu abitwararika. Umwe wese rero akihebera abandi. Buri munsi wose umukristo niyisuzume ku mugoroba imbere yo kuryama, arabe igikorwa yakoze cerekana kwihebera abandi. Buri munsi imbere yo kuryama tukibaza tuti, uyu munsi igikorwa cyo kwihebera abandi nakoze ni ikihe? Mu kwigana Kristo ntibisaba ko tubambwa, ntibisaba ko turinda gupfa ku musaraba, ariko tukitangira abandi, kuko iyi si irimo abantu benshi barushe, abantu benshi bagowe, barakeneye urukundo. Iyi si nta kindi kintu kizoyihindura atari urukundo. Urukundo tuzogiranira hagati yacu, kandi igihe dukundanye ibibazo bimwe bimwe byo ngaha ku isi bihanze abantu biragabanuka. Muri iyi si ubuzima buguma buzimba, umuntu akenera byinshi kugira ngo abeho be nabiwe. Yezu aradusaba kwitwararikana muri ibi bihe. Kera mu Burundi hariho gushigikirana, ugufashanya no gutabarana. Uyu munsi twitwaza ubukene bigatuma tudatabarana. Ubukene ntibutubuze gutabara. Yezu ntadusaba kumara ubukene bwa bene wacu cyane kubaha ico cyose bakeneye, ariko aradusaba twadukate dutanu na zafi zibiri, ibisigarira vyikorera. Fasha uko ushoboye, tanga ico gihumbi, kuko isorosoro rigwirira iyo riroye. Canke egera uwagowe umuganirize. Hari n'igihe abagowe bataba bakeneye amafaranga cyane ibindi bintu tubaha, mugabo akeneye kuja impande yiwe kugira ngo muganire. Hari ikindi gihambaye Yezu yatubwiye muri no nkuru nziza. Yagize ati, nabashinze kugenda ngo mwame icamwa, kandi icamwa gihoraho. Mukamashaka ko umukristo wese yama icamwa gihoraho. Ibyo ntibyizana, birasaba gose kunywana nawe, kuko Yezu n'umuzabibu, nacu tukaba amashami. Twaravyumvise mu nkuru nziza ku munsi wa gatatu. Ishami ntirishobora kwama ritari ku giti, yarabitubwiye. Ni mu gihe umukristo anywanye gose nawe ashobora kugendera urukundo. Utuzuye Yezu, utanywanye na Yezu, ntushobora kurangwa n'ibwirizwa ry'urukundo. Mu gihe twakira Yezu mu isakamento ry'Ukarisiya, tugasangira n'ukwemera n'urukundo, ubucuti bwiwe na twebwe biriyongera, kandi urukundo dufitiye bene wacu rugakura. None rero duhurumbire isakamento ry'Ukarisiya, dukunde gose iryo sakamento, kuko ni sakamento ry'urukundo. Udasangira kenshi cyane ngo asangira no kwemera n'urukundo byomugora gose kurangura ibwirizwa ry'urukundo. Nijya hose yadusangira mu misa idushiramwo Yezu, idushiramwo urukundo, kanatsinda ihosiya ni Yezu nyene ubwiwe, ni Yezu nyene ubwiwe twakira. Rero ufunguye Yezu aragushira mu rukundo, akagukomereza umutima wo kwitwararika abandi na cyane cyane abarushwa. Umukristo arangwa n'urukundo, nico gituma ico nawe asaba, ico cyose azosaba ku izina rya Yezu azokironka, kukarangwa n'urukundo. Umuntu akundana arahiriwe cyane, kuko umukama araheza akakira ibisabisho vyiwe. Mu mitima yacu haracyari ukwikunda, ukurondera kwibako, umwe wese akarazwa ishinga n'ubuzima bwiwe nabiwe. Ufise ibihumbi 30 agatinya gukuramo 5 ngo yohava agabanuka. Mu gihe ugiharura ivyo kenye, ntushobora gutabara abandi, ntawe uzotabara abandi ngo nuko atagikenye ntivyokunda. Yezu adusaba kwiheba, nimukundane nkuko n'abakunzi, bizirikanye ko yapfuye ku musaraba. Aradusaba rero kwivako kurya nawe nyene yihebye akadupfira ku musaraba. Ntawe urusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Mu gihe ishari, inzigo, umwina w'ivyisi, ubukunzi bw'inda, ukwemera guke bikiri mu mitima yacu, ntidushobora kugendera iri tegeko ry'umukama. Nitwakire rero iri tegeko rya Yezu atwibukije uyu munsi. Yaradutegetse tureke kunana, twemere atuganze, kanatsinda Yezu n'umwami wacu. Dusabe mukama Yezu ratwibukije ibwirizwa ry'agakura, gukundana nkuko nawe wadukunze. Muri iyi si urukundo rutera rutituka, umwe wese arondera kwimenya, amagorwa y'abandi akirabira hirya. Duhe kurangura iryo tegeko waduhaye ryo gukundana, kuko tudakundanye hagati yacu ntacyo tuba tumaze. Komeza abakristo bamaze kwakira iryo tegeko,
bariko baritanga kugira ngo abandi babeho. Dukize ukwikunda, ishari n'inzigo, udushiremo umutima mushasha, umutima wawe. Amen. Patiri Bakanibona Hermes, Diyoseze Nkuru ya Gitega, Paruwase yitiriwe Yezu Munyakigongwe ya Bihemba.